Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nsubire mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iyi saha, akaba ari amakuru na cane cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata kijanye n'umutekano, na cane cane turabire hamwe ku makuru ariko haravuga ko hoba hari zimwe mu ntwazangabo zishika zibiri zoba ziguye ku rugamba, ndetse zikaba zishikanwe mu gihugu, ndetse zikaba zaciye zishinguranwa iteka. Ni amakuru perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubwo yari mu gikorwa co guhimbaza imyaka 6 irumanye ari ku burongozi bw'u Burundi. Turasimbira no mu yandi makuru ku biriko biravugwa mu Burundi, aho abakozi ba CNIDH baraye bagendeye Dr Christophe Sahabo, ariko kandi ngo akaba ari urugendo rw'uruhendo nk'uko bishikirizwa n'abibonye ayo makuru. Naho mu yandi makuru nuko umunsi ugira kabiri w'amasengesho y'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangujwe igenekerezo rya 18 uhejeje umwaka mu gushimira Imana ku myaka 6 iheze umurongoye u Burundi. Aya makuru rero ntandi yose ni mu kanya kuri bw'idonido. Ico musaba gusa no gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba ba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri no chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka ngaruke mu buryo bw'idonido makuru yacu tugira dutangurira mu gisata c'umutekano, aho rero hari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi zishika kuri zibiri zoba zigandaguwe nk'uko amakuru dushikirizwa abitomora neza. Naho mu yandi makuru nuko umuhisi ugira kabiri w'amasengesho y'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangujwe igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka mu gushimira Imana ku myaka 6 iheze urongoye u Burundi. Mu gitondo co kuri uyu wa 19 ruheshi umwaka hatunganijwe inyigisho zagenewe mu rwaruka muri hoteli Agahimbare iri mu gisagara ca Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Izo nyigisho kandi zarameshejwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Andine Ndayishimiye. Umukozi w'Imana yatanze inyigisho yibukije inkingi zibiri zishoboza umuntu canke urwaruka gushobora gutorera inyishu ibibazo bihari. Inkingi ya mbere ni ubuzima bw'umuntu, uko umuntu ari abanza kubaka uko ari imbere yo kubaka acari, kumenya kandi ico ashoboye hanyuma kandi akiteza imbere, atangura kumenya ico ashoboye akabiteza imbere. Umuntu wese abumbwe n'ivyo afise, abonetse umunyakuri, umuntu kandi w'umwizigirwa, adahemuka, yizera kandi atahindagurika, ashitsa ivyo yemeye. Umuntu w'urwaruka ategerezwa kuba wizerwa, ashobora guteza imbere umuryango wiwe ndetse no gutorera inyishu y'ibibazo, kutaba kandi inkanyamugayo, ushobora kandi kuganza ingeso ziwe, akamenya kandi gutembereza ingeso ziwe. Inkingi ya kabiri ikaba ari gukora. Urwaruka rutegerezwa kumenya ico urwaruka rurindiriwe ko, ategerezwa kandi gukora, gukunda Imana ndetse no gukunda igihugu, kumviriza umuntu, atahura n'umutima utuje kandi wakira, akongera kandi akitwararika ingo ajejwe, ndetse no kutagira umutima sindabibazwa, yihangana kugira ushobore guterera inyishu y'ibibazo. Inyigisho igira kabiri yashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Andine Ndayishimiye, aho yashimikiye cane ku ndongozi
uko yifata, uko ishobora gutorera umuti w'ibibazo vyabo ijejwe. Ica mbere ni ugusenga. Kuzoba indongozi utegerezwa kuba ari umuntu asenga, akavugana n'abo arongoye kugira ngo hatorerwe inyishu y'ibibazo, abana bakaganira n'abavyeyi babo canke abigisha babo. Ica kabiri ni ubwizigirwa. Urwaruka rutegerezwa kuba urwizigirwa. Ibukije kandi ko indongozi y'ukuri ihagararira ukuri, ikirinda igiturire mu vyo ijejwe. Yahanuye kandi urwaruka ko rubwirizwa gutegura iyo ruja rutararenza imyaka 50, ntibarabe ikibanza rurimwo ahubwo rutegura iyo rutera ruja. Yanahanuye kandi urwaruka kwirinda kwigurirako ku vyubahiro gusa, aribuza kandi ko vyose bihera mu gihe winuba abo wategerezwa gutunganiriza. Indongozi yige nyabuna kuganiriza abandi, kuba ishoboye vy'ukuri kuyobora abandi, gushobora kugabanyanya no gufashanya ibikorwa. Yibukije kandi ko udashobora kuba indongozi mu gihe udashoboye gufata ingingo. Yahanuye urwaruka ko rwokwirinda ubusambanyi n'ubundi bube gito. Mu gusozera, yahamagariye urwaruka kwiga mu bisata bitandukanye kugira ngo rwitegurire kuzoba abarongozi nyakuri, ndetse no kwishikana ku Mana yo ishoboza umuntu. Naho abakozi ba CNDH mu yandi makuru baraye bagendeye Dogiteri Muganga Christophe Sahabo, ariko kandi ngo n'urugendo rw'uruhendo. Umugwi w'igihugu CNIDH waraye urungitse abakozi 3 bawo kugendera Muganga Christophe Sahabo, aho ndetse apfungiwe mu Ruyigi. Urwo rugendo rwashobotse ejo haheze kw'igenekerezo rya 10, rwaheze kw'igenekerezo rya 18 guhesha umwaka. Aya makuru kandi tukayakesha umunyemenyeshamakuru Atwani Kaburahe. Ni urugendo rwabanje guteza impari nyinshi muri CNDH, kuko hari abari babona ko amakuru yamenyekanishijwe y'abamenyeshamakuru atariyo yohagurutsa umugwi CNDH kuja kuraba Dogiteri Christophe Sahabo. Twibutse kandi ko uru rugendo rushobotse inyuma y'imyaka 4 Christophe Sahabo ari mu buroko. Uru rugendo kandi rukaba rudasanzwe kuko CNIDH irutunganije inyuma y'aho umumenyeshamakuru Atwani Kaburahe ashiriye ahabona agahomerabunwa iperereza CNR ryakoreye Dogiteri Christophe Sahabo, kugira ngo bishoboke ku ndongozi Sahabo yemere kugondoza Christophe Sahabo yemere guheba ibitaro vyiwe Kira Hospital bampema bategetse iperereza kumusogota umugeto wokeje mwivi. Ayo ni amakuru yaraye ahagurukije delegation ya CNIDH, ariko kandi baratinye kuyatohoza cyangwa se kuyatohoza ko kugendera Muganga Christophe Sahabo vyakozwe nk'umukenyuro wo kwikurayo. Urugendo umugwi CNDH waraye ukoze aho Dogiteri Christophe Sahabo apfungiwe ruratangaje. Ikimenyetso kibabaje kibandanya gushimangira ko uyo mugwi utigenga na gatoyi, nk'uko vyiganwa na Atwani Kaburahe. Abakozi 3 barashikiriye Dogiteri Sahabo baramuganiriza, ariko kandi rwabaye urugendo rwo kwiyoberanya, kuko ngo ntibigeze batohoza ku vyashikiye ivi ry'iburyo rya Dogiteri
Christophe Sahabo kugira ngo vyitwe ko CNIDH yagendeye inzirakarengane ya Dr Sahabo hakozwe umukenyuro wo kurungikayo delegasiyo ifise ububasha bufise aho bugarukira. Harungitsweyo abakozi batatu ba CNDH bagizwe n'uwujejwe ubushakashatsi muri CNDH ndetse n'abimenyereza stageri babiri. Abo bantu batatu kandi barungitswe nta bubasha bafise bwo gutohoza amabi ari ku rwego rwayo Dr Sahabo yakorewe. Ingingo ya 45 mu mategeko agenga CNDH itegekanya ko urugendo nka ruriya rwategerezwa kurungikirwamo umukomiseri wa CNDH. Uyu niwe amategeko ya CNDH aha ububasha bwuzuye bwo gutohoza. None kuki CNDH yaciye irungika abakozi badafise ububasha bwo gusuzuma uko ivi rya Dr Christophe Sahabo ryifashe? Antoine Kabura havuga kandi ko uru rugendo ubutegetsi butarwifuzaga aho kandi basanze rwopfa gukorwa. Ibi vyakozwe uku kugira ngo mu rugendo arimwo ni i Geneve Musenyeri Blaise Nyaboho arongoye CNDH azotangariza amakuru ko umugwi arongoye uharanira agateka kazina muntu mu Burundi wagendeye inzirakarengane Dr Sahabo. Mu nama ya ONU yiga ku gateka kazina muntu izorangira kuwa 7 kwezi kw'indwi uyu mwaka, mukuru wa CNDH ni yatangaza ko bagendeye Dr Sahabo ntazoba abesha, ariko kandi bizoba bisa n'ikinyoma kuko naho urugendo rwabaye ntaho rutaniye n'urutabaye. Ico bikoze uru rugendo ntitworeka kurukengurukira muri Burundi Libre. Uko rwagenze kose navyo birafise ubutumwa bitanga ku matohoza ya Antoine Kaburahe avuga agahomerabunwa kakorewe Dr Christophe Sahabo mw'iperereza. Kuba kandi CNIDH yahisemwo kugendera Dr Sahabo ariko kandi ntitohoze ku vyatangajwe na Antoine Kaburahe bisigura ko CNIDH hamwe n'abategetsi bawukoresha bemeje ko ivyuko iperereza ryasogose umugeto wokeje mw'ivi ya Sahabo ari ukuri, kuko vyose nta vyo bigeze batomora canke se ngo bavyiyamirize. Bivuze ko babonye ko ari ukuri. Gusa hakaba hariko haribazwa ubwo amaherezo y'ubuzima bwa Christophe Sahabo buzorangira bute, mbega azova muri ako gasho bikozwe nande, nk'uko n'ubundi vyama bigendera n'abandi bose batandukanye bagenda barahura n'ibibazo nk'ivyo Christophe Sahabo ahura navyo. Reka dusimukire no mu yandi makuru kuriko biravugwa n'ubundi mu Burundi, tubandanye kubiriko biravugwa maze tubashikiriza. Nk'uko amakuru dukura ku mbuga ngurukanabumenyi rero ziba zitandukanye zibishikiriza, hari gukengurukira Imana n'ubundi buryo bwo ukwerekana ukwemera nayo indongozi itari nziza ngo niyo iyobeza indongozi nziza. Vyashikirijwe na Patiri Zaburoni Nzimenya arongoye Paroisse Gisanze Diocese Gatolike ya Muyinga mu nyigisho yatanze ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 19 ruheshi uyu mwaka, ku munsi ugira kabiri w'amasengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mu gihe ariko arahimbaza imyaka 6 amaze arongoye Uburundi, agasaba indongozi guhezagira Imana mu kuba indongozi nziza kandi zitanga inyishu ku bibazo biba bihanze abanyagihugu.
naho muhutaho imbuto z'ibigori za saison C zamaze gushika zizotangurwa kugurishwa kuva ku wa 22 ruheshi uyu mwaka. Musanteri wa komine Muhuta abicishije mu gisata kijejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije uramenyesha abarimyi b'ibigori bose ko imbuto zagenewe imirima ya saison C zamaze gushika muri komine nk'uko vyashikirijwe na musitanteri wa komine Muhuta Ngoroyimana Filimon. Igurishwa ry'izo mbuto ngo ko zizotangura kuwa mbere igenekerezo rya 22 ruheshi uyu mwaka. Ico kiro kimwe c'imbuto kizogurwa amafaranga y'amarundi 2,500, ayo nayo akazoshirwa kuri konte ya poste inimero 12,200 nk'uko yabishikirije, ndetse akaba yabitomoye ubwo yariko arabiyagira mu biciye mu burimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri iyi saha, tube dusozerenga amakuru yacu n'ubundi, ariko tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Icumwe musabwa gusa no gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo muze murabambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro birabigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Mwibuke gufyonda suivre, partager tubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi kugira ngo muze murabambere no kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba turiko turashika kuri chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Mudukurikira muri mu mihingo itandukanye, reka mbashimire rero amakuru yacu yo n'agasaga.